navuga atoya je ntabwo naje ntazadwe no kuba umusirikare, je naje kwiga. Narumva yuko hariho intambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine, ariko ntabwo nari nzi yuko umunyeshure ashobora kugenda mu ntambara. Nari nzi yuko turangije gusinya haciye haza twaciye dusohoka tuca dusanga hanze hari imodoka iturindiriye ya gisirikare, ariko iyo modoka yari mw'ibara ryera. Cane ndemera ko bishigwa ahagaragara, kandi ndaza kuvuga vyose uko vyagenze ataco nsimvye, kiretse ico nza kwibagira gusa. Mvuka mu muryango w'abana 4 n'umuvyeyi umwe. Mu Burundi maze kurangiza amashure yisumbuye, sinarose amahirwe yo kubandanya kaminuza. Naciye ntangura umwuga wo kwiyungunganya. Nari mfise iduka nacuruza ibijanye n'ibinyobwa, amazi, amafanta, soda n'inzoga zambiye. Nahisemo kuza mu Burusiya kugira nongereko ubumenyi kubwo nari mfise, kuko iyo uvuye kwiga hanze ugashika mu bihugu vy'iwacu vya Afrika, uhashika uri umuntu afise icubahiro, usanga uriko wishurwa amafaranga menshi asumbayo. Ego narumva yuko hariho intambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine, ariko ntabwo nari nzi yuko umunyeshure ashobora kugenda mu ntambara. Nari nzi yuko ugenda mu ntambara ari umusirikare aba yaravyigiye. Kuza kwiga mu Burusiya, amakuru nayahawe n'uwo yitwa Elias. Niwe yambwiye yuko hakenewe abantu baja kwiga mu Burusiya. Akibimbwira yambwira yuko ata kintu na kimwe nzishura, ariko inyuma yarambwiye yuko viza imaze kuboneka, yarambwiye ati utegerezwa kwishura amafaranga y'itike, ibisigaye nta mafaranga uzosubira kwishurwa. Amafaranga nabwiwe kwishurwa yari amafaranga angana n'ibihumbi 2 by'idolari rya Amerika. Nta vyinshi yambwiye yuko hari abantu bakeneye abantu bashaka kwiga, abo bantu aribo bashobora no kuzishura byose. Ahubwo yaranambwiye yuko tukiriko turiga dushobora kuzishurwa amafaranga, nayo mafaranga nishuye yambwiye yuko tuzoyishurwa inyuma y'iminsi 4 tugeze mu Burusiya. Eka aramashirahamwe tumaze kurangiza akazi ashobora kuzoca, tumaze kurangiza amashure ashobora kuzoca aduha akazi. Twageze i Moscow turi 4, abarundi 4. Abo barundi twamenyaniye kuri ambassade turiko turondera visa. Tumaze kuhashika twaciye twakigwa n'uwundi yitwa Alexandra, nibaza yuko yo bakorana na Elias. Aca dutora, aca dutwara mu wundi muji witwa Orel. Twahashitse muri Orel ari mwijoro itariki 11. Tuhageze ari mwijoro, bukeye twararuhutse. Itariki 12 turaruhuka, itariki 13 nibwo Alexandra yagaruka. Ndavuga ukwezi kwa 11 muri uwo mwaka w'ibihumbi 2025 twaraye turangije. Mu nyuma itariki 13 niho yagaruka. Agarutse aradutwara mu mabiro. Biro yadutwayemo baradufotoye, bamaze kudufotora aca aratugurira n'imihora ya carte SIM n'amatelefone. Itariki 14 nizo zakurikiye, Alexandra ntiyabaye akigaruka, haciye haza uwundi muntu w'umugabo akuze. Yaradutwaye uwo mugabo
adutwara muri ofisi yaduhaye carte za banki, yongera adusinyisha ku mpapuro zitari nke tutigeze tumenya ikintu na kimwe dusinye. Turangije gusinya haciye twaciye dusohoka tuca dusanga hanze hari imodoka iturindiriye ya gisirikare, ariko iyo modoka yari mw'ibara ryera. Tuyuriye twaragiye urugendo rutari ruto, ariko barazimurutse turashika ahantu hari kambi. Tumaze gushika muri iyo kambi niho batwururutsa baratwereka iyo tugenda, turagenda. Abasirikare bari muri iyo modoka nibo badutwaye, turagenda turashika aho twicara. Umuntu n'umwe twokwitura igihe twari mu Burusiya, twarabuze ikintu na kimwe twokora, kandi ibintu twasinye ntitwari tuzi ivyo ari vyo, kuko twarasinye tuzi yuko turiko dusinya kuja kw'ishure, ariko twabona abasirikare. Tumaze gushikayo mu kambi baratwambuye ivyambagwa, baduha ivya gisirikare. Bamaze kuduha ivya gisirikare nibwo bukeye bavuga bati ni ugutangura imyitozo. Maze kuvyanka baranyereka ahantu nicara, ati genda wicare hariya. Abo turi kumwe babandi batatu baratinya, baca bagenda iyo babajanye. Maze kuhicara naricaye ndahiga umuntu turi ikibazo canje ndamubura, nta n'umwe yari ahari dushobora guhuza ururimi. Mu nyuma niho nabona umupakistani, ndamubaza ati none ibi bipapuro je nasinye ko vyoba vyanditse kwiki? Ati nsobanurira. Ubwo mu nyuma yansobanuriye arambwira ati wasinye contract yo kuba umusirikare. Ndavuga atoya, je ntabwo ntazanwe no kuba umusirikare, je naje kwiga. Mu nyuma arambwira ati nuko wamaze kubuza ugashika mu gisirikare nukwemera ukagira. Ndavuga atoya, naramaze iminsi itari mike nshakisha uko vyagenda kugira nsubire inyuma nje kwiga, ariko baranyankiye. Ati ko twasinye ntibabishura. Arambwira ati twebwe baratwishuye, umuntu aje gusinya contract baca bamuha $2,200 y'amarubisi. Mu nyuma niho ndamubaza ati none jewe ayo mafaranga ko atayo nabonye, ayo marubisi ko atayo nabonye, atanamba je ndabona, nta n'ubusa je ndabona bw'amarubisi. Ati bimeze gute? Mu nyuma niho baca bafata ingingo yuko ngenda mu myitozo co kimwe nk'abandi. Naragiye mu myitozo. Imyitozo je nayikoze ivyumweru 2 n'iminsi mikeya, kubera abandi bayikoze ivyumweru 4. Ego twarize kurasa na grenade, turiga kuzitera. Baratwigisha ingene tugenda mu matranche, baratwigisha ingene dushobora gutega amamine, ariko twebwe abanyafrika twararaba gusa, ntitwashobora kugira gusubiramwo ngo tubikore. Baratwigishije ingene umuntu akomeretse ushobora kumuvura ukoresheje ibikoresho bari baduhaye. Ubwa mbere hoho imyitozo yabera kure cane, kure yaho bahari ambasade, naho ntazi aho yari iri, kandi hari mu kibira.
bimaze kugenda uko ubwo buzima bubi twarabubayemo, turabaho nabi, turasonza, kutugaburira batugaburira nabi, uyu naho bataduha ibyo kurya, gushikaho baturungika ku rubuga rw'intambara. Ndi mu myitozo ntabwo nari nemerewe gukoresha telefone, nta interinete baduha, telefone twazishyira ku mukomanda, ntiyemera kuduha telefone kugira ngo tuvugane n'imiryango yacu. Naherutse kuvugana n'umuryango neza nkishika mu Burusiya, nyuma iyi myitozo ntabwo yamaze amezi abiri, kuko amezi abiri kugeza n'ubu ntarakwira. Inyuma y'iyi myitozo batujanye mu ntambara, batujana aho baduhaye kuri carte, nabona ko handitse ko Donetsk. Tumaze gushika aho batuzanye, twahaje iminsi itari mike, kuko twahaje n'imodoka zitatu zadushira ahantu, barafata baca bazana ama motorcycle, moto ziradutwara zica zidushikana kuri position. Twari bane, abarundi twari babiri, abarusiya babiri. Bamaze kudushikana aho kuri iyo position umukomando yari ahari, acaturungika kuri point, yaratwereka point ati mwe muri babiri nimugende kuri iyi point. Tumaze kugenda ntibyaba ari ibintu byoroshe, kuko hejuru wasanga hari amadrone, wasanga hari amabombe aguma akubita, ariko badutegeka kugenda mpaka dushitse aho yatweretse. Tumaze kuhashika twasanga hariho uwundi musirikare aturindiriye kugira aca twereka ahandi tuca tuja. Aho hantu twagiye hari ahantu hagoye ku buryo hatunaniye gushika. Aho yaciye atubwira ati rero nihagende umwe, haca harabanza haragenda Umurusiya, je ndasigara. Uwo Murusiya amaze kugenda, ashitse imbere niho mine yaca imukomeretsa. How many days you spent in the Donetsk region before you get captured from Ukrainian army? Noba nahamaze icumweru kirenga k'imisi nk'itatu. Nta shingano nimwe nakoze, kiretse ibibazo gusa nagiye mpuriramwo badutera. Nta gitero na kimwe twigeze dukora, kiretse yuko muri jewe atani igitero nari nshaka, ahubwo nari nshaka ahantu noca kugira mpunge. Ariko twari dufise iposition yaho narindi twari babiri, yari iri hafi yaho aba Ukraine bari. Iyo misi twashitse aho hantu atavyo kurya dufise, tuca turahaba atavyo kurya, atana amazi dufise. Nibwo nabwira uwo twari kumwe w'Umurusiya ati je ndagiye. Noba nahamaze icumweru kirenga k'imisi nk'itatu. Nta mabwiriza nari mfise yo kugaba igitero, kuko igihe nshikira abasirikare ba Ukraine nagiye atambunda mfise, atakigwanisho na kimwe mfise, byose nabirekeye umurashi. Ingabo za Ukraine zoba zafashe itariki 26. Bamaze kumufata twabanye neza nabo, bamfashe neza. Nari nshonje baca bampa ibyo kurya, nari nyotewe baca bampa amazi ndano. Naragiye barambona, baramfata, barambwira bati duza amaboko hejuru, baransaka byose, barankuramo ibyo nari mfise nka pasiporo na telefone. Nyuma baramboshe, ariko ntabwo byari bikomeye cyane. Bamboshe bashizemo umutima mwiza, baca baranyereka ahantu nicara. Bamaze kumpa ibyo kurya bakankora ko izo telefone baciye
bampa abasirikare babiri ba Ukraine baca barantwara ku yindi pozisiyo. Ego ndafise ubutumwa bukomeye cyane noha abasore ndetse n'abakuze bashaka kuza mu Burusiya. Mu Burusiya si ahantu hagendwa, je naravyiboneye n'amaso yanje, narashitseyo nabonye ibyo bankoreye. Hari ubutumwa buriko buratangwa yuko mwoza kubandanya amashure yanyu mu Burusiya. Uje kwiga wisanga mu ntambara. Niba kubesha ngo uje kwiga, niba kubesha ngo uje ku kazi, niba kubesha ngo uje gutembera, umenye ko uzobuje mu ntambara kandi gusubira inyuma bizokugora. Aho ndabwira abanyafrika mwese, abava mu Burundi, abava mu bindi bihugu bitandukanye vya Afrika, mwese mumenye yuko Uburusiya buriko burakoresha abantu mu ivyo bihugu vyanyu, barondera abantu baza gupfira mu Burusiya. Mukurikije ibyo byose ndababwiye, mwirinde kuza murakurikirana ibintu bibera mu Burusiya, kuko mu Burusiya nta buzima buriyo busumba uburi iyiwanyu. Ico nokongera ko nico nosaba Ukraine, nico nosaba amashirahamwe ahanira agateka kazina muntu, nimba bishoboka mumfashe, ndasavye sindabategetse, munsubize mu Burundi niba byoshoboka.